Tubaramutse twongere tubashimira abakunzi ba Iveco TV nimwe mwese mudanganisha gukurikirana ibiganiro bisha kuri TV yacu no musi kugaruka ku bakuru b'ibihugu 10 bamaze imyaka myinshi ku butegetsi. Kuba umutegetsi ni ibintu vya mbere biryoha bikaba akarusho iyo uri umukuru w'igihugu, ariko bigenda bibabaza iyo umukuru w'igihugu akuye ku butegetsi mu buryo bubabaje. Aha tutanga nk'akarorero mu gihugu cha Libya, Muammar Gaddafi yakuye ku butegetsi mu mwaka wa 2011 akaba yaramaze imyaka 42 gusa ku butegetsi. Ibihugu vyo mu burengero vyagiye bimufata nk'umwe mu bantu akoresha igitugu mu gihugu ciwe, ariko kandi akaba ari umwe mu bantu batakorana vya hafi n'ibihugu vyo mu burengero. Ariko ku rundi ruhande hari n'abandi bagiye baba hafi y'ibihugu vyo mu burengero nka Omar Bongo yatwaye igihugu ca Gabon kuva mu mwaka wa 1967 gushika mu mwaka wa 2009, akaba yaratwaye imyaka ishika 41 ku butegetsi. Ariko hari n'abandi batagiye bishimira namba gukorana n'ibihugu vyo mu burengero, nabo nyene ubutegetsi bwabo akaba bwagiye bubirindirwa hirya. Aha twovuga nka Haile Selassie yakuwe ku butegetsi amaze imyaka 44 ku butegetsi ari umwami w'igihugu ca Ethiopia. Ariko sabo gusa kuko na Robert Mugabe aterekwa namba ibihugu vyo mu burengero yakuwe ku butegetsi afise amaze imyaka 37 habaye itembagazwa ry'ubutegetsi canke se coup d'etat, akaba yarashwe igihugu cha Zimbabwe. Hari n'abandi biciwe ku rugamba, twavuga nka Idris Deby wa Chad yatwaye imyaka 31 kugeza yiciwe ku rugamba ku wa 14 Ndamukiza mu mwaka wa 2021. Ariko hari n'abandi bagiye bapfa mu buryo bw'amayobera, twavuga nka Eduardo dos Santos yatwaye Angola akaba yarapfuye amaze ku butegetsi imyaka 38, akaba ari mu mwaka wa 2017. Hariho kandi na Nyasimbe Eyadema yatwaye Togo imyaka 38 kuva mu mwaka wa 1967 kugeza mu mwaka wa 2005. Abategetsi rero kuguma ku butegetsi bagiye bakoresha amanyanga atandukanye. Aha twavuga nkamwe mu manyanga akunze gukoreshwa harimo gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bibaye na ngombwa bagapfungwa bakimwa ijambo, bibaye na ngombwa bakicwa, guhindura ibwizo shingiro, ndetse n'amanyanga mu matora ni amwe mu maturufu akunze gukoreshwa kugira ngo abategetsi bamwe bashobore kubugumako. Reka rero twihute turabira hamwe abakuru b'ibihugu 10 bamaze imyaka myinshi ku butegetsi. Ku mwanya w'10 duhasanga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame, akaba amaze imyaka ishika 23 ku butegetsi. Akaba yarinjiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2000 asubiriye Bizimungu, ariko bisa naho yari asanzwe ari ku butegetsi kuva mu mwaka wa 1994 kuko yari umushikiranganje wa mbere, akaba kandi ari umushikiranganje wo kwivuna abansi. Mu mwaka wa 2017 habaye ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ibigaha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ku umukuru w'igihugu gushika mu mwaka wa 2034. Ese ku mwanya w'9 duhasanga umukuru w'igihugu uwahe? Ku mwanya w'9 duhasanga umukuru w'igihugu cha Maroc, akaba ari umwami Mohamed wa gatandatu, akaba ava mu muryango w'ibwami w'aba Alawi. Yinjiye mu ngoro y'ubwami yimikwa ku 23 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 1997 asubiriye se wiwe Hasani wa kabiri. Uyu yahisemwo kudatwara nk'uko abandi bami bahoze batwara, akaba yashizeho ibwirizwa shingiro mu bwami ivyitwa monarchie constitutionnelle. Akaba rero amaze imyaka ishika 24 ari ku butegetsi. Ku mwanya w'8 tuhasanga Ismail Omar Guelleh, akaba ari perezida wa Djibouti, akaba ari perezida wa iki gihugu kuva mu mwaka wa 1999. Bivuze yuko nawe nyene amaze imyaka 24 ku butegetsi. Akaba yasubiriye marume wiwe Guled Abdidon yari yaratwaye igihugu kuva mu mwaka wa 1977 ubwo kino gihugu cikukira. Uyu nawe nyene yagiye ahindura ibwirizwa shingiro, yagiye atorwa mu mwaka wa 2005, 2011 na 2016. Ese ku mwanya w'indwi hoba hari umukuru w'igihugu uca uwahe?
ku mwanya w'indwi tuhasanga umwami wa Lesotho, akaba yarasubiriye se wiwe Mosho akaba yitwa Retsi wa gatatu, akaba yasubiriye se wiwe kuva yishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe, akaba yasubiriye se wiwe ubwo yagira impanuka y'umuduga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi, akaba amaze rero imyaka ishika 30 ku butegetsi, 30 ku butegetsi. Nawe akaba rero yinjiye mu mabanga kuwa 10 mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi, akaba rero ubwo yimikwa hari hitabiriwe n'abandi banyacubahiro na cane cane uwuri umwami w'ubwongereza ubu ari we Charles. Ku mwanya wa gatandatu duhasanga Isaias Afwerki, amaze imyaka 30 ku butegetsi, akaba atwara Eritrea. Iki gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu, kuva ashitse ku butegetsi nta matora arigera aba yuko bashobora gusubiriza uyu mukuru w'igihugu, ndetse bamwe mu bantu baho bakaba bita uyu mukuru w'igihugu ngo Baba. Ku mwanya wa gatanu naho hoba hari umukuru w'igihugu wayo. Ku mwanya wa gatanu duhasanga umwami Muswati wa gatatu, amaze imyaka 37 ari ku ngoma muri Eswatini, yahoze yitwa Swaziland. Bwana Muswati yimitswe ku igenekerezo rya 25 Ndamukiza mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu, akaba ubwo yari afise imyaka 18 gusa. Ico gihe rero akaba yari umukuru w'igihugu muto cane, yinjiye mu mabanga y'ubutegetsi akiri muto. Ku mwanya wa kane duhasanga umukuru w'igihugu ca Uganda, nawe akaba atari uyundi, akaba yitwa Yoweri Kaguta Museveni, amaze imyaka 37 ku butegetsi, akaba yari perezida wa Uganda kuva ku igenekerezo rya 26/0 mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu, nyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwa Milton Obote. Ariko ubwa mbere na mbere akaba yari yarabanje gukora za operation zo gukura Idi Amin, ndetse afatekanije n'igihugu cha Tanzania. Ku mwanya wa gatatu duhasanga umukuru w'igihugu cha Congo, benshi bita Congo Brazzaville, akaba amaze imyaka 39 ku butegetsi, ariko wewe akaba ari specialite kuko yagiye abusimburanaho n'abandi, ariko akaba amaze imyaka ishika 39 ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'icenda, akaba ariwe mukuru w'igihugu bamaze kuba babona abantu baho ari ku butegetsi. Ariko kandi akaba yaraswaye kino gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri, hanyuma heraho aho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi gushika kuri uno munsi akaba ari umukuru w'igihugu rero ca Congo, benshi bita Congo Brazzaville. Ku mwanya wa gatatu hoba hari umukuru w'igihugu wayo. Ku mwanya wa kabiri hari Paul Biya, ni umukuru w'igihugu ca Cameroon, akaba ari igihugu cyane cegereye ibihugu vyo mu burengero, cyane cyane igihugu c'Ubufaransa. Akaba ariwe mukuru w'igihugu ndetse muri Afrika afise imyaka myinshi ishika imyaka 90. Akaba yarinjiye mu butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kabiri, akaba amaze imyaka 41 ku butegetsi. Ariko kuba yegereye cyane igihugu c'Ubufaransa bituma ahagarara yemye imbere mu gihugu no gutwara igihugu, kuko guhagarariwe n'ingwe aravoma. Ku mwanya wa mbere duhasanga umukuru w'igihugu cha Guinea, benshi bitwa Guinea Equatorial, nawe akaba atari uwundi, akaba yitwa Obiang Teodoro Nguema, akaba amaze imyaka 44 ku butegetsi. Akaba atwaye kino gihugu nyuma yuko yatembagaje ku butegetsi marume wiwe yitwa Francisco Macias Nguema muri coup d'etat yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda. Ariko kuva muri ico gihe kugeza ubu akaba ariwe mukuru w'igihugu ca Guinea Equatorial, igihugu gisanzwe gifise ubutunzi karemano bw'igitoro, ariko abanyagihugu baho bakaba bakenye.